n'ikaze mu makuru ategekanya uko ikirere kizoba kimeze ejo ku munsi wa kane igenekerezo rya gatandatu myandagaro umwaka w'ibihumbi 2026. Imbere y'umutaga hitezwe ikirere kizoba kirimwo ibicu vyinshi mu ntara zose zigize igihugu cacu. Ibipimo vy'ubushuhe bizoba biri hasi kurusha ahandi bikazokwibonekeza ibururi mu ntara ya Burunga hamwe n'Igitega mu ntara ya Gitega kuri dogere Celsius 14. Inyuma y'umutaga hitezwe ikirere kizoba kirimwo ibicu vyinshi ibujumbura, ibubanza no mu Cibitoke mu ntara ya Bujumbura, Imwaro n'imuramvya mu ntara ya Gitega hamwe no mu Kayanza n'Ingozi mu ntara ya Butanyerera. Ahasigaye hakaba hitezwe ikirere kirimo izuba n'ibicu bike bike. Ibipimo vy'ubushuhe bizoba biri hejuru kurusha ahandi bikazokwibonekeza mu Cibitoke mu ntara ya Bujumbura kuri dogere Celsius 32. Hitezwe yuko izuba rizoseruka igihe c'isaha 12 zirengako iminota 8 z'agatondo riheze rirenge igihe c'isaha 12 zirengako iminota 9 z'umuhingamo. Nuko rero aha niho hagarukiye amakuru y'ikirere mwateguriwe n'ikigo Ijebu. Adeline Ngenzebuhoro nije nayabashikirije, mwakoze kuyakurikirana.